Ngira mwumvirize ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umvirize iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari nyinshi mu bibazo byanyu byose. Rwaruka, misore nkumi, inshuti bagenzi, namwe bwe mwese bakunzi muteramanye natwe kuri uno mugoroba, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro cyanyu Yesu ni nyinshi umusanze mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Yesu Kristo abahe umugisha. Uno munsi ikiganiro cyacu tukigirana n'ugwaruka duhuriye mu kigokorane cy'ijambo ry'Imana cyatunganijwe n'umuryango w'abasoma Bibiliya, cyahuje abanyeshure bari mu buruhuko mu ntara zo mu bumanuko, tukaba duhuriye hano muri lise y'Imatana. Mu ijambo ry'Imana bashikirijwe, umukozi w'Imana Fideli Habimana yarababwiye ingene bakwiye kumenya ko bahamagariwe kutaba nk'abandi, afatiye ku karorero ka Aburahamu dusoma muri Bibiliya. Ni tumwumvirize. Aburahamu ni sekuruza w'Abisirayeli. Aburahamu yari se wa Isaka, Isaka nawe yari se wa Yakobo, Yakobo akaba ariwe yitwa kandi Isirayeli. Amen. Aburahamu ni se wa Isaka, Isaka nawe ni se wa Yakobo, Yakobo akaba ariwe yitwa Isirayeli. Reka dusome aya majambo yo mu gice cya 12. Aburahamu yari yavutse nk'uko twese tuvuka, avukira mu muryango abyagwa na se na nyina nk'uko natwe twese twavutse. Yamara umunsi umwe Imana imubwira iki kintu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe narigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ubwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izohera umugisha. Imana igira ugutoranya, itoranya umuntu yitwa Aburahamu. Naho yamutoranije imusanga mu muryango utizera utazi Imana. Iraza si uko n'abandi yari ibanse, n'abandi yarabakunda, mugabo igomba kwerekanira kuri Aburahamu ukugoroka kwayo n'ubwiza bwayo. Iramutoranya, iravuga iti ingo, imukura muri abo bantu, iti Aburahamu, ni iby'ukuri urafise so, urafise bene wanyu, urafise abavukanyi bawe, urafise abo mugendana, urafise ababanyi, ariko ngomba uve ngaha muri iyi. Va mu muryango wa so, va mu gihugu cya so, va mu bwoko bwanyu, uze uje mu gihugu nzokwereka. Imana niyo yamubwiye iti va ngaho uci Kongo cyangwa va ngaho uci Tanzania, yamubwiye ngo aje mu gihugu izogira. Aburahamu rero aragenda kugira ngo ave muri abo bantu. Imana imutandukanya n'abiwabo, abiwabo basenga uku, abiwabo basenga Dagoni, basenga Ashera, basenga iki, nawe aje gusenga iyindi Mana. Haleluya. Abiwabo bavuga uku, abiwabo bakora uko bagombye, abiwabo baganza n'abandi, abiwabo bafise ibindi bintu bahumamijemo. Aho hantu usaha iwawe Aburahamu, ngo ndakwereka ahandi hantu uba kandi uhabe neza kandi uzukuru. Aburahamu aremera imujyana aho hantu. Aburahamu yabanye n'Imana, yabyaye b'abana nk'uko mubizi. Yamara haciye imyaka myinshi Aburahamu aza yarapfuye, Abisirayeli baranga Imana. Reka dusome igitabo cya mbere cya Samweli, igice 8, umurongo wa 4. Abisirayeli bakomeje babwirwa ayo majambo ingene Imana yamutoranije, bakomeje babwirwa ko ari ihanga risukwaryo, rigenda ukwaryo, rifite Imana yaryo, ihanga rimeze ukwaryo kudasa n'uko abantu. Ariko ngaha areka dusome nuko abakuru b'Abisirayeli bose barakorana bajirama kwa Samweli, baramubarira batehera burashaje, kandi abahungu bawe ntibafise ingeso nk'izawe. None rero twimikira umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ko bavuze ngo
nabahe umwami wo kubacira imanza. Araheza asenga Uhoraho. Uhoraho abarira Samweli ati niwemerere abo bantu icyo bakwatse cyose, kuko atari wowe banse, ariko ni jewe banse ngo simba umwami wabo, ko bantaye bagasaba izindi mana. None rero nuko kubemerera, ariko ubihanikirize cyane bamenyeshe ingeso z'umwami azobaganje ko zizobamerera. Nuko Samweli asigurira abantu bamusabye umwami ibyo Uhoraho yamubariye byose. Aravuga atumva urugendo umwami agiye kubaganza azobagirira. Azofata abahungu banyu abashinge gukora iby'imikogote yiwe n'iby'amafarasi yiwe no kwiruka imbere y'imikogote yiwe, abandi azobashinga kuba abagabisha b'ingabo. Ku murongo wa 18, maze umunsi muzobibona muzoborozwa n'uwo mwami mwitoreye, ariko uwo munsi ntacyo Uhoraho azobishura. Ariko abantu banga kumva ibyo Samweli ababariye, baravuga bati ntacyo biriko, turagomba umwami wo kutuganza kugira ngo natwe tumere nk'ayandi mahanga yose, tugire umwami wo kuducira imanza no kutuja imbere no kutugwanira mu ntambara. Abisirayeli bamaze imyaka myinshi cyane kuva kuri Aburahamu kugeza aho bari bageze, hari imyaka amajana n'amajana. Yamara iyo myaka yose bari bayimaze badafite umwami, umucamanza abacira imanza ari uw'Imana yiyimikiye wenyine, Imana ari ubwayo umwami wabo, kandi ntacyo babuze. Ariko bagera igihe Abisirayeli bagira ko ari ihanga ryera, ari ubwoko bwatoranijwe, babura gusenga, babura kubana ku mavi, bagira bati ko Samweli ashakaga amara, none duhundi. Ariko barabisha amaso y'umubiri batarashaje, kandi n'urya n'abana biwe ntibigenda neza. None rero ikidukwiye ni iki? Reka tumere nk'abandi. Hajya gutanguye kweraguza amaso hirya y'umurima w'Imana, utanguye kweraguza amaso hirya mu yindi misozi. Turabaje tugomba kumera nk'abandi, turabaje tugomba kuvuga nk'uko abandi bavuga, tugomba kwigenza nk'uko abandi bigenza. Ariko uragaba kutari kuraragisha amaso y'umubiri. Hari ubwiriza Imana yaguhaye, wari ukwiye gutandukana. Twebwe abakristo twahamagariwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitwahamagariwe guhumana, ngo ariko twahamagariwe kwezwa. Amen, amen. Ntitwahamagariwe guhumana kabisa, twahamagariwe kwezwa. Ariko uyu munsi urwaruka rwinshi ruriko rurahumana, abatama n'abatamakazi bariko barahumana. Ntitwahamagariwe guhumana, twahamagariwe kwezwa, kandi ntitwahamagariwe ngo dukomeze dusa n'abandi. Amen, amen. Imvugo zacu zitegerezwa guhinduka, dutegerezwa kuvuga nk'abandi, ntidutegerezwa kwigenza nk'abandi, ntidutegerezwa kwambara nk'abandi, ntidutegerezwa kwigenza nk'abandi. Dutegerezwa kuryoherwa ngo uve mu butore Imana yagutoranirije kwezwa ngo ube intore yawe. Amen, amen. Imana yagutoranirije kwezwa, uhejeje kwezwa ube intore, n'abandi bagende babona bati haleluya. Ubuzima bwacu bwategerezwa kwerekana Imana dusenga. Ubuzima bwacu bwategerezwa kwerekana Imana dusenga. Abantu bakabona bati ni iby'ukuri, bakuravye bakabona bati ni iby'ukuri, ku buryo umuntu ameze kurya nanjye iyo Mana asenga nkwiye kuyisenga. Urwaruka rwinshi muri kino gihe turiko turandagara, ibara ririko riragwa ngaho mu mihana kubera ingeso zabo, kandi bamwe bavuga ngo n'abakristo. Reka dusome wa murongo ndangiza, icete cya mbere cya Petero igice cya 2 umurongo 9. Ariko muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba amen n'abaherezi muri hanga ryera. Aha ngeze niho ngomba kunshimikira cyane. Abantu bashiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'yagize. Amen. Abantu washiriweho, watoranijwe, waratoranijwe, kandi washiriweho kuba inyego Imana yiharije. Nicyo washiriweho. Byumve neza, ibindi byose ukora n'ibikurikira n'ibiri hirya no hino, ariko icyo washiriweho cya mbere, icyo Imana yagutoranirije kuba inyego Imana igize. Ni ukuvuga inyego, ni ukuvuga uri inyego y'Imana. Imana na Satani ntibagusangiye,
ureke ko saa sita ukoreshwa n'imana, saa munani ugakoreshwa na satani, saa kumi ugakoreshwa n'imana, saa kumi n'imwe ugakoreshwa na satani. Binyegu ubwa mbere binyegu y'imana, weje kubinyegu y'imana uce ukwiza ishimwe ry'yaguhamagaye. Amen, amen. Nayo majambo binyegu y'imana abantu benshi bahera ku mutwe. Ndafise umurongo igihe cyose mvuga ubutumwa muri ino minsi ungora ko ndawusiga, n'umurongo uri muri Rusi 3:3. Igihe Rusi yari yiteze umucunguzi, nyirabukwe yamubwiye ijambo rikomeye, nuko wiyuhagire wisige wambara imyambaro yawe. Amen. Reka ndabivuge mu yandi majambo kuko sibyo naramutse siguwe. Nuko wihane wuzuye guhemu yera, hanyuma ukore ibikorwa by'Imana. Amen, amen. Abantu baraturika rero agatangurira mu bikorwa by'Imana. Ni nk'uko nobanza nkambara nkikwiza, nkambara neza ikoti ngafunga n'ibipesi, hanyuma nkajya muri dushe ngishungururira kw'amazi cyane, ngaca mfata amavuta nkisiga umubiri wose namaze kwambara. Muca mubona ibyo hari urabigira muri mwebwe mubanza kuyiyoga hanyuma mukisiga, hari n'abatisiga ubwo mubanza kuyiyoga hanyuma mukisiga hanyuma mukambara imyambaro y'abera. N'ibiki ibikorwa byo kugororoka nibyo. Abantu benshi basimbira ku myambaro batariyuhagira, batarisiga, basimbira ku myambaro akananga, ntariyuhagira, ntarisi, akanangira ku myambaro, akavuza gitari, akaririmba, akarongora gurupe, nawe ntaruzi ubushobozi bwamwemuye. Niho rero hava za ngorane. Wiyuhagire ni ukuvuga wihane. Uhejeje kwihana, saba ubushobozi bwamwemuye bukuzu. Amen, amen. Ubushobozi bwamwemuye bumaze kukuzura rero, jya mu bikorwa by'Imana. Wamwemuye ari muri wowe, agire agukoreshe. Amen. Mwemuye yakubwira ati jaha uja na yahani. Ubu umukristo anyunyurana na groupe, anyunyurana n'abarongozi b'ishengero, anyunyurana n'igihugu, kuko mu mwanya umwe urakora ibikorwa by'Imana, mu wundi mwanya satani akakwiganza. Wiyuhagire, wisige, wambara. Ni ukuvuga ihane, usaba ubushobozi bwa Mpwemu bukuzuye, wuzure ubushobozi bwa Mpwemu. Umaze kuzura ubushobozi bwa Mpwemu, ubwo bushobozi bwa Mpwemu bugukoreshe, bukuvugishe, bukugendeshe. Ni hahandi rero umukozi w'Imana ahaguruka aririmba, ukumva muri wewe uri kubahwa. Amen. Muntu w'Imana waratoranijwe, reka kwigenza nk'abandi. Imana yagutoranije, natugomba kuryoherwa imigenzo y'abapagani wari ushira imbere. Imana yagutoranije, igomba ko uhinduka ukaba umwana w'Imana, ugasa nk'abera nyene, ukavuga nk'abera nyene, ukagenda nk'abera nyene. Umwana mwiza. Nyuma y'ubu butumwa duhejeje kumva, turi kumwe n'umusore yari muri iki gikorane. Nagomba ndamubaze abanze atubwira izina ryiwe, hanyuma atubwira ibyamufashije muri izo nyigisho. Jewe nitwa Habagorimana Joel, nkaba nari ngaha muri kino gikorane. Hanyuma mfatiye ku ijambo ry'Imana umukozi w'Imana yaje kutubwira, yatubwiye ingene dukwiye kwifata nk'abana b'Imana. Yabanje aratubwira yuko imbere yuko umuntu yambara
arakwiye kubanza koga hanyuma akisiga agaheza akambara. Uko kwambara rero ni ibikorwa dukora mu ishengero ry'Imana. Turumva yuko abantu benshi ba kino gihe basimbira ku bikorwa mu vy'ukurongora, kuririmba n'ibindi, ariko bataroga, ni ukuvuga batarihana ivyaha, bataraca bugufi. Hanyuma kandi yatubwiye yuko dukwiye kutamera nk'abandi, cane cane iyo turi mu mashure. Hari aho hagera igihe imbere y'ibibazo, hari aho hagera amakomportema, no kuvuga imigenzo, ugasanga batagira karimbi ari wo mpwemu yera, bafista uko bigenza, bakora ivyo bigombeye. Mu gihe twamenye Imana nk'abana b'Imana, turakwiye gukora nk'abana b'Imana mu bikorwa vyacu vya misi yose, tugasenga Imana. Abatubonye bakabona ko turi abantu bari mu Imana, uko tuvuga, uko dukora, uko twambara, n'ingene tugenda, aho tubaye no mu mashure hose twagenda vy'ukuri nk'abana b'Imana. Abatubonye bakabona ko turi abantu bamenye Imana. Imvugo zacu zirakwiye kuba izirunze umunyu. Mu kuvuga, murazi ko akenshi hariho itandukaniro ry'utagira karimbi mu kuvuga n'itandukaniro ry'uwamenye Imana. Nashoboye gufashwa rero n'aya majambo ko mu kugira ngo umuntu agire igikorwa icyo ari cyo cose, turakwiye kuraba ko twabanje kwiyoga, ni ukuvuga ko twihanye ivyaha vyacu, hama twaraba ko twisize, ni ukuvuga ko twahawe mpwemu yera. Ivyo niba tutarabironka nk'abarongozi, haba abakuru b'amakorale canke abakuru b'amagupe biblike, turakwiye gusenga Imana kugira ngo ibanze idusiga amavuta, niho tuzoje dutwaronka ya myambaro, arivyo bikorwa vy'ukugororoka. Nivyo vyashoboye kumfasha kw'ijambo ry'Imana duhejeje kumva muri kino gice. Imana nibahezagira. nawe Imana iguhezagira. Reka ndakubaza akandi kabazo hagira kabiri. Uri umunyeshure, none nk'ubu izi nyigisho uhejeje kuronka, wumva uzokora iki kugira ngo umere nk'umuco nk'uko twamaze kuvyumva muri iyo itabuye mahwa? Mfashijwe n'Imana muri itabu y'imahwa, ndakwiye kubera itara abandi, haba mu kubabwira ijambo ry'Imana, mu kubahanura, nshishije mu majambo, kandi no mu ngeso zanje bakaraba nk'uko ngenda. Hanyuma kandi nzogerageza kuba akarorero imbere y'abandi, haba imbere y'abautorite n'abanyeshure nkanje, kandi ivyo byose nibaza ko nzobishobora ari uko ndabishojwe n'Imana, mfise ya mavuta ariyo mpwemu w'Imana. Nuko Yesu Kristo aguhezagire. Urakoze. Namwe abahezagira. Jeni Twakwizera Marigoreti, inyigisho twarose uno munsi zadufashije mu buzima bwacu, kuko batwigishije yuko Abisirayeli bagombye kugenda nk'andi mahanga yose, kuko bari bamaze gusubira inyuma, batari bagikurikiza amategeko Imana yababwiye. Muri kino gihe nuko twokwitandukanya n'andi mahanga yose, kuko muri kino gihe ibintu byarabaye ibintu by'imvange. Abana b'Imana ntibakigenda uko bibereye, bagomba kugira ibyo abandi bose bagize. Ubu rero nuko twokwitandukanya rero n'abandi, tukagendera mu ngeso Imana ishima, tugakora ivy'Imana ibona ko ari vyiza, tukitandukanya n'abanyavyaha. None nkawe nk'umwigeme ubona ivyo kwitandukanya ko navyo ari ibi? No kwirinda kugendera mu ngeso mbi, nko kugendera nko mu marigara, ukagendana ingeso nziza mu ntambuko, mu mvugo, eka mu byo dukora vya misi yose, tukitandukanya n'abanyavyaha. Ego, none nkawe bababwiye bati umukristo, umuntu w'Imana, ntakwiye gupfa uko yambaye, ngo yambare nk'abandi, ngo agende nk'abandi, avuge nk'abandi. Wewe urabana n'abandi bigeme mu ishure, mbega wigahe ubwame? Jewe ntara niga kuri lycée y'Imatara, none uyu mwaka nahejeje. Ego, none wewe ko umva wahejeje mu bandi bigeme bahejeje, urazi yuko naho utari bwaheze warabonye abandi bigeme nyene bigenza, hariho ibintu bitandukanye ubona yuko ari bibi. Wewe none nk'ubu ugiye gukora iki kugira ngo umere nk'uko Imana igomba? Jewe kugira mere nk'uko Imana igomba, no kwisabira Imana imbabazi, nkayisaba ko ari yindinda, kuko hanje navyo noshobora, muga ndinzwe n'Imana byose birashoboka. Mbega hariho ingaruka mbi ku mwigeme apfa kugenda nk'uko isi igenda? Umwigeme apfa kugenda nk'uko isi igomba agira ingaruka mbi nyinshi. Arashobora kuja mu busambanyi, agatwara inda, canke akagira izindi ngorane, ugasanga bamwe bariba, barakubiswe, baragize ingorane nyinshi mu buzima bwabo. Ego, murakoze cyane. Yesu Kristo abahezagire. Imana ibahe umugisha. Nawe guhezagire.
negereye umukozi w'Imana ahejeje kuvuga ubutumwa Pastori Habimana Fidele. Nagoma rero ndamubaze mwebwe ga Pastori, igihe mwariko murashikiriza ubu butumwa bwiza mwari mufise intumbero yihe kuri urwaruka? Intumbero twari dufise kuri urwaruka cyane cyane no kugwereka no kugwibutsa ko rwatoranirijwe kuba akarorero mu bandi no kutasa n'abandi, kugira ngo ruhinduke, rumaze guhinduka ruboneshe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko turi umuco kandi turi umunyu. Rube umuco rube n'umunyu, ntigwivange n'abandi, kuko muri iki gihe hari ibintu byinshi hirya no hino bituma abantu bagomba kwivanga, ukaba utakitandukanya ugwaruka rukijijwe n'ugwaruka rudakijijwe. Twagomba rero kwibutsa aba banyeshure n'aba bandi bose bari hano ko batoranijwe n'Imana, badategerezwa kwigenza nk'uko abapagani bigenza, ariko ngo bigenze nk'abana b'Imana, bahereho babe umuco w'abandi. Begome cyane. Mbega nyene iyo muriko muritegereza hano Imatana muri mubona ibintu bikunda gusamaza ugwaruka nk'ibi? Ugwaruka rurasamazwa n'ivyo rubona hanze mu mihana, ibi vy'ingeso mbi z'ubuhumbu, ibi vy'ingeso mbi ubusuma, amarigara n'ibindi bitari bikeyi bisamaza vy'ubunebwe canke vy'ubube gito bundi buturutse ku isi turimwo, bituruka mu bapagani. Ivyo ni bimwe muri vyinshi vy'ingeso mbi ziri mu gwaruka muri kino gihe. Ego Abisirayeli mwavuze bagombye kumera nk'abandi, bikura ku Mana nguko bagomba kumera nk'abandi, ngo baronka abacamanza, bironkera umwami nabo abategeke. Bamwibaza yuko ubwo gwaruka rwo gwisuka muri ivyo, ubwo ruba rugomba iki? Ahanini hari aho ugwaruka ruraba urundi gwaruka ruva ahandi mu buryo canke rufise imigenzo yindi b'abapagani ataco batinye, ataco bubaha, kubera yuko bagombye kuvuga nabi baravuga nabi ntaco batinya, bagombye gusambana barasambana kuko badatinya Imana, bagombye kwiba bariba kuko badatinya Imana. Kubw'ivyo rero barashobora kugira ibintu bimwe bimwe mbere bishobora kubazanira ubutunzi canke bishobora kubazanira ibintu byinshi by'ubutunzi bashobora kuronka. Babandi nabo bakijijwe nabo nyene bakagomba kuronka ubwo butunzi, mugabo bakagomba kuburonka baciye muri za ngeso kandi zidahimbara Imana, bakibagira ko bo bari hanga ryatoranijwe bategerezwa kuraba Imana. Rero no kugerageza kuza turababwira ubutumwa kugira ngo bagaruke ku bukristo nyabukristo, baba abakristo nyabakristo, badasa nabo bandi, ntibavome imigenzo yabo hanze, ariko bakurikire inzira Imana yaduciriye, Yesu Kristo yadutoboreye. Ego mwanavuze yuko abakristo bakwiye kuba ihanga ryera ryiharijwe n'Imana, kandi ngo bakoranije kuba abami n'abaherezi kugira ngo banakwize ishimwe ry'abahamagaye. Mwagomba kuvuga iki? Twagomba kuvuga yuko bakwiye kumenya ko batoranijwe n'Imana, barasizwe amavuta n'Imana kuko bahawe mpwemu yera, nk'uko abaherezi canke abami basigwa amavuta n'Imana kugira ngo bakore ibikorwa by'Imana. Natwe twagomba kuvuga ko bategerezwa gusigwa amavuta n'Imana, kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, kugira ngo bahereho bakwize ishimwe ry'abahamagaye, bavuge ko Yesu ari umwami, kuko ubwo bushobozi nibwo bushoboza ba bantu kubahuka. Ubwo bushobozi nibwo bwashoboje intumwa kubahuka kuvuga Kristo, nibwo kandi budushoboza natwe uyu munsi kubahuka kuvuga ko Kristo ari umwami, naho hari ibindi bidukwega, tukava muri urwo rundi gwaruka ruvuga ibindi, ruvuga ubwicanyi, ruvuga ubuhumbu, ruvuga twebwe tukavuga ko Kristo ari umwami n'umutabazi wacu, twubahuwe n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Murakoze cyane. Yesu Kristo abahezagire. Abahezagire. Kuko umuntu wese agomba rembo rifunganye kuca muri iyo nzira y'ubwami, rembo rifunganye iyambura ibimuremera n'icyaha, rembo rifunganye gikunda kumuzingira ko kuba, rembo rifunganye kuko umuntu wese agomba rembo rifunganye kuca muri iyo nzira y'ubwami, rembo rifunganye iyambura ibimuremera n'icyaha, rembo rifunganye gikunda
reka rero Pastor Fideli usengere aba bantu boba bitahuye yuko bakeneye gutabagwa n'uhoraho, bakeneye kutifata nk'uko abandi bifata, bakeneye kudahumana ariko bibuke ko batoranijwe nk'ihanga ryera. Mwami Yesu, Mwami Imana ishobora byose, turagusabye koza, kweza, gutunganya abasabyi bawe, maze utwejeje, utwuzuze ubushobozi bwawe bwera. Waba w'amaraso Mana, utende muri iyi ngoro yawe, uhitane ibyatugoye, uhitane ibyatunaniye, uhitane na za ngeso zatunaniye. Abasabyi bawe boge, 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 boge Mwana, boge mu maraso yawe, bahinduke ibikoresho byawe, bana nabo Mwami, umaze kuboza Mwami, wadusezeraniye kutuzuza ubushobozi bwawe bwera, wadusezeraniye kutwambika ubushobozi ngo bwera azotuza ko, nuko turasabye ubwo bushobozi ngo bwururukire mu mitima y'abasabyi bawe. Mwami Imana, ubwo bushobozi budukiza ubwoba, ubwo budushobozi Mwami, umusabyi wawe niko yavuze ati nitwahawe ubuhemu y'ubutaka twongere gutinya, ngo ariko twahawe ubuhemu yo kuduhindura abana n'Imana kandi ikadutakisha ngo Aba Data. Turagusabye Mana, uduhe iyo buhemu niyo tugomba, iyo buhemu idutakisha, hanyuma tujye mu bikorwa byawe Mana, twuzuye ubushobozi bwawe. Urakoze kuri kuraganira abana bawe, urakoze kuri kuragendera abasabyi bawe, urakoze kugiye gukora ibitangaza mu izina ry'Yesu Kristo. Amen. Ikiganiro cyacu kigarukiye ngaha, mwari kumwe na Samuel Nsabimbona hamwe n'ubwo gwaruka n'uwo mushinga ntahe Pastor Habimana Fideli, duhuriye hano muri Lycée y'Imatana mu gikorane cy'ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire kandi ababera inyishu naho butaha. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyane kutwunganira, ugomba gushinga intahe yuko nawe Yesu yakubereye inyishu, twandikire. Wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho turunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 7984 canke 669 izo telefone urashobora no kuzidutelefonnako. Ugomba kuronka ibiganiro byacu kuri WhatsApp, ushobora kwandikira kuri 79 bagaheza bakakwinjiza mu mugwi w'abakunzi b'ibiganiro byacu, ukazohora ubironka. Turakwikebaniye rero tukwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Icyo cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posta 1140 Bujumbura, cyangwa udutera akamo kuri 24 26 57.